ndasunikira hasi naringwa ikintu ngaha kwizosi ngifashe ngaha anye nanje naciye numva umenga amaboko niyagwaye biranka ko ndayagorora ndavuga ati aho ngira imbere ko amaboko nciye numva ari yagumye ababaye ati ntarakira ca numva umenga je nciye ngira ikibazo mu maboko arababara nk'uko hageze n'igihe ndeka gufata numva amaboko umenga aravunaguritse muga hamaze umwanya uko nicara ca kintu cari ngaha sinasubiriye kucumva ariko nagize amakenga kubera amaboko ariyo yaciye agira ingorane gose wamenga aravunagurikiye mwena ngaha ikindi naco ntoreka gushimira Imana nukuri Imana yarambohoye amaguru narakiza amaguru jewe harageze igihe nigera no kugendera ku nkoni narigeze kugendera ku nkoni kare sinashobora kuva ngaha ngo ntambuke ngo shike nkaho kandi kare je nari umuntu anyaruka nkiri n'umunyeshure nari umwatlete nari umuntu anyaruka muga haragera igihe ndabikimuga ndagendera ku nkoni ariko ndashima Imana ko yagiye imbohora ikagenda inkizingirira neza ikindi naco noshima Imana nari navuze ko nzogishima kwibonane muga reka nubu ndabishimira Imana maramaze wari ukibikiye mu 12 iyo ntahe nari narayibitse mvuga ati jewe nzoyishinga kwibonane mbonye kwibonane hageze naguma mvuga ati nzoshinga intahe kwibonane ati bonane igeze niho nzoyivuga nari narayibitse nari narase kubivuga ico gihe kwibonane hageze kwibonane abandi baranezerwa bakaja mu munsi mukuru nanje ico gihe kwibonane hageze ndi mu bitaro sinokubarira ukuntu nashitse mu bitaro ndimwe amaserume barampima ariko nta ngwara nimwe bigeze bantora mvuye mu Imana mugirankiza mvuyeyo naragiye gusengera nyene muri Pentecote baransengera inyuma yaho ca ntangura kuvyimba amaguru mvyimvye amaguru niho rero nagendera ku nkoni aho abandi bagira umunsi mukuru je bakanzanira n'amafurusana n'ibindi ngongwe sinigera ndabinka mwico gihe je narabayeho narariye nk'indimu z'ibihumbi 5 numva ikintu shaka ari ndimu ibindi byose aho no gukorogera ku gacungwe bamurokeye bagutabagure istoma kugeza naho jewe harashobora kuva mu gitondo hagashika saa 6 ntazi hanze ingene hasi mu kugenda nabafise inkoni nabafise n'umuntu ari iruhande yanje nkuko iyo ntahe nari navuze ko nzoyishinga kwibonane ariko Imana iguma igenda imbohora ndabishimye n'ukuri amashimeshi ku Mana yacu reka maramaze satani numvise no bivuga numvise umenga ntivyonguma muri jewe n'ukuri Imana igenda imbohora yumve ko ndayishimiye hama ikindi naco navuga ati mbe Mana jewe aho nabereye mu Kanyosha repentance ko ntigeze ndayimenya kera nanje ico kintu nagumye nidoga ndakivuga ati jeho narabuze n'umuntu yontumirira ahonye narimaze kumva ubutumwa buciye kuri televiziyo n'ukuri mwarakoze abantu mwakoresheje buno buhinga kugira abantu baronke inyigisho nukuri ndashima Imana yumve ko ndayishimira hama umukozi w'Imana ico no musabira izomuha iherezo ryiza abakozi b'Imana bakorera ngaha bose nukuri baritanga mu kudusengera Imana izobaha iherezo ryiza je numva no mu maguru kare ntari imeze neza numva umenga ndameze neza gusa wumva umenga ko yumeze neza vyabaye no mu maboko numva vyaheze kare wamenga amaboko avunikiye ngaha numva vyaheze abumvise gushima kwa amashimeshi zina murabizi rimwe na rimwe impamvu yo tuko turakora deliverance ushobora kumva wari ufise ikibazo nko munda ukumva umubiri wose mengo uracitse Imana n'umuriro aho umuriro uciye rero ashwanyagura yeba daimoni bariko barasohoka bagenda barahitana ivyo babonye byo bavyumva ayo basohokana mu kuboko cyangwa bagasohokana mu jisho baturumbuka naho babonye ariko abadaimoni bafise umwete kuva twabahondaguriye ntibumva tuzobahondagura dusubire tubahondagure tubasige ari minyota mu izina rya Yesu munyarutse amasaha haleluya amen haleluya gose amen je ndashimye Imana kubyo inkoreye jewe naje umugongo kweri n'ikibazo jena nawo uri cyari ikibazo
cyari ikibazo ariko mana ndawumaranye igihe kinini yaje umugongo wa ntango yafise imyaka ngira nka 10 n'ibiri kugeza sinicara ufashe neza sinicara ngo canke ngyame narandarira mama karararambaza ati nibiki ati je numva umugongo umbabaza waje rero umeze gute washitse hano umeze gute ubu naje ngaha nari maze iminsi ngwaye nkagwara umugongo nkavuga ati ngira ngo hari abantu baguma bapfa mu muryango nagira ati ngo nibo banje mu mugongo ariko bara bavuga ngo hari umugongo ngo iyo umuntu agiye gupfa ngo umugongo nguraregarega ugacira barazi kugira ugende ahubwo yari nagira ngo nabantu nyabona baguma bapfa ngira nibo nyene bagize ariko ubu je naje ngaha kwera umugongo wagumengo hari umuswa bene ngaho ugumu egereza mikro yawe umuswa umuhengo numuswa uri mu mugongo ugumunja nyene mbabaye niyo nunamye ukugorora kugira ngororoke nava ngaha nkagera nkariya ntaragororoka numva hari ikintu ariko ubu wije numva nakize haleluya ko nicaye harya aye numva ikintu kizayagura mu ndimi niseseme ngomba kupfomesha bahejeje gusenga ndabwira uwo twicaranye ati burya je numva umengo ngomba kupfomesha ati ngaho uriko uratabagwa ariko ubu ndashima Imana kwe ariko nizere n'ibindi ko Imana igiye ko byarangiye ntabwo igiye kuko mu kirenge ndafise ikintu ngaha n'ukuguru nje ndiko ndarakwamize nk'ukumugara murinda mwanya turaza kukugorora ndiko ndatambuka numva mbabara ariko ubu nje byose nizigiye ko Imana igiye byarangiye mu izina rya Yesu komera Yesu amashi mu izina rya Yesu ngo yagenda yunamye nk'umutamakazi shetani we ntande rugira Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen nanje mpagaze ngashimira Imana je no kuvuga nari maranye iminsi umugongo ugumucika kandi no mu gitondo nkiza naje numva imisonga mu nda kugeza aho umukozi w'Imana avuze ati nimuhaguruke je ntivyakunda kuko naguma numva imisonga mu nda ariko ubu numva ameze neza nyamugongo no mu nda numva hameze neza hose ikindi shimira Imana yankoreye je no kuvuga mu minsi naguma ndara mbona ndi ruguru inzoka zikarara zirangya nkabona n'impuzu nambaye mu mugongo yatabutse aho yandiye harara ndabona ndiko ndagaburirwa imiti n'abagore batatu mugabo ntabona isura yabo ivyo nyene bikambabaza ariko ndavuga ati reka nje muri burakeye ndabe ko hari ico no haronkera ariko nkabashimira Imana ko ubu navyo nyene vyaheze kozi w'Imana arabisengeye ubu byaraheze abumvise gushima kwanje Imana baheze amashi menshi ku Mana yacu Yesu nashimwe amen nukuri nanje ndashimira Imana ejo umusonga afashe hirya yejo mvuye ngaha mu gitondo ejo ndawirigwana ariko ejo ndandikira umuntu yandikiye Jide na mama Jide ndamubwira ati mfasha gusenga ndi ku kazi ariko byaragabanutse buke buke bica bihengera 11 ngomba gutaha bica biramfata rero harageze ahantu nyene mpagarara ndahagarika imodoka ndahagarara kugira simbana ngo simpave ngira accident umusonga nyene urafata urankubita aha umuntu uze mu rubavu ca ndahagarara ca bati Imana numfashe shike muhira ca naswa ndademara imodoka ndaza mugo nshitse muhira ca ndasenga biragabanuka rero nshimiye Imana ubu nyene ko duheje gusenga numvise byose biheze cyo numva umusonga uramanutse uja mu kigumuka mu kuguru uca numva ngaha aha muntu uzeye mu kiyunguyungu haje ibintu nyene by'intozi birantongera nca numva nyene byose biragiye byose ndashimiye Imana ko Imana inkijije no kuri kandi byinshi yama inkorera ibitangaza ndi ku kazi nkumva nyene haje ikintu mu mutwe kiramfashe kirangumbiriye ubwo nkasenga Imana none Imana yo mwijuru inkijije imishimwe Imana haleluya amashi menshi ku Mana yacu mwari mwasekuza gushima Imana shima Imana Yesu nashimwe amen amaranje mashimye Imana itangaza Imana ubiheje kunkorera ubunyene jewe nagombye guhaguruka ariko biranka nguma mvuga ati none nk'ubu vyogaruka kubera nejo nari nashimye byaheze nari nzi ko nejo bizogaruka naguma numva ikintu kinjya mu mugongo ntivyakunda ukuntu nunama ngo nkorope nkumva guma gishinga mu mugongo rero unye ajya tubwiye dusenge numvise biheze rero numva byungururije mu nda biracumita mu mabere hose imisonga numva birambabaje gose niko guca nicaye numva umenga noguma nicariye
hama igereza. hama rero mu nyuma ye barasengera numvise byaciye bihera numva nakize. Haleluya. hama pasiteri Imana imuhezagire. kandi ikindi nacyo shimira Imana, ndashima Imana kwa bariya abana bari hariya bariya n'abaderepanesitozi bakama amaraso uko ari 4. shimira Imana ukwezi kurahetse tutagiye mu bitaro. Haleluya. nandwi yahora ihera tutaja mu bitaro. Komera Imana amashi menshi mu izina rya Yesu. hama ikindi nacyo ariko abadayimoni bagerageza guma bakora harya ujya umwe yacitse ikimuga amaguru yahora ari umwana akomeye aho ugenda ukuguru kwanka tugenda duterura dushira. Yarageze muri repentance. yarigeze kuja mu Yarageze muri repentance. Byose bitegerezwa gutekera. ujya uwundi nawe amaboko ukozeko acako minduru ukukorako acako minduru ejo mezi twamujaye kwa muganga we baramutoye n'amafyigo agwaye n'amafyigo ariko Imana yadushikanye hano turizera ko byose bizohera. Imana ihezagire pasiteri mwongereza amavuta hama n'abavyeyi bacu barabashimira batarashika hano. Imana ibahezagire. Amen. Nabo nyene bazohaza hama bose bishima kwanje Imana ibahezagire. Amashi menshi ku Mana yacu. None ngene abarozi bajya abana n'abarozi babagize kujya. N'abarozi babagize kujya. Ariko bategerezwa kuzobohoka mu izina rya Yesu Kristo. Bategerezwa. Ni ukwezi indwi ntiyahera mutagiye mu bitaro. Ngo mumaze ukwezi n'umwaka muwumare n'imyaka 10 muyimare. Hanyuma muze musubire kwa muganga abaganga bapime babure n'ikintu na kimwe abwiye atabana barakomeye bameze neza. Mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nanjye ndashima Imana n'ukuri kwa kane ku mugoroba nafashwe n'igitero kiza kimfata mu matwi kirazibira ugutwi kumwe ndumva ko kuzibye ntikumve. Neho ejo nazindukira ngaha muri burakeye nukuri pastor yaradusenga aravuga ati nimusenge. Hari akajambo yaciye avuga ko kerekeye mu gutwi akimara kukavuga naziye numva mu gutwi numva umenga n'umuryango menga. Wumvise ki wawe nyene arokene. Nukuri mu gutwi naciye numva hari murutse amara kuvuga akajambo ko mu gutwi cyane numva ndaremurutse ariko ejo byari byangoye guhagarara. Ndashima Imana rero ko yarankuye kico gitero. Imana yumve ko ndayishimiye cyane. Amen. Kendi shimira Imana ndashimira Imana ndafise mutoyi wanje n'ukura abarozi bari baramuhize baramunyweye n'amaraso bamutegura ko kwipasi kabazomurya ariko naraza ngaha gusenga n'ukuri nkasenga Imana. Ndashimira Imana ko yamurinze yamuzigamye n'ubakiriho. Ndashimira Imana ko yabikoze. Imana yo mu ijuru yumve ko ndayishimiye cyane mu izina. Amashi menshi ku Mana yacu. Haleluya. Amen. Haleluya shengero ry'Imana. Amen. Je nanje mpagaze ngaha nshima Imana ku munsi wa Mungu Imana yarantabaye nari ngwaye kuguru ariko uwo munsi natashe numva nyene biheze bica biduga ngaha munda. Hama ku munsi wa kabiri James yose nukuri satani tanteye iradio nta munsi numwe ncika. Mwijoro rero batanguye gusenga twaragumanye ko barasenga turatangurana. Uriya mukozi w'Imana atanguye kuvuga ijambo ry'Imana nagiye numva gwarantu gwari ngaha munda rutibutse ndarabaho njyamye sinarubonye. Atanguye kuvuga gusa. Yatanguye kuvuga nagiye numva nyaruntu rujumenga n'uruntu gurucumu runiniya yarumva ruratibutse. Ariko bukeye naciye numva kiduze ngaha ariko ubu nyene ariko arasenga pastor yatubwiye ati dusenge dutangiye gusengana niciye hajya nagiye numva muri uku kuboko umenga kurakondotse kuguye ikinyanya ariko nagiye numva biduze gutya ubu vyaheze ubu meze neza. Amashi menshi ku Mana yacu. Yo umwanya uraduheranye ko nawe numva ikindi kintu tuza gukubita no. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nanje ndashima Imana ku kintu bihejeje kunkorera ubunyene. Je nafashwe n'imisonga saa 10 z'ijoro nguma numva bicumagura ndavyuka ngonze biranka nguma numva vyanka nzampagarara nashitse nanacerewe nashitse nsanga muri pastor ariko arasenga aravuga ngo dufate mu mutwe dufate ngaha mu mafyigo
jesi nafashe mu mafyiko nagumye mfashe ngaha mu nda kuko namva mbabaye cyane ndasenga ndavuga ati Imana aho utabara abandi nanje ntabare burya twarinze duheza gusenga numva bitarakira neza mugavuze ngo dutere hare rero naciye numva biheze ndashimye Imana n'ukuri ko nakiza Imana amashi menshi ku Mana shima kandi Imana ibahaza amen nikibiriraho Yesu nashimwe amen nanje na umuntu atunama sinunama aha mu mugongo hariho ibintu wamenga biriko bimpekenya imisi yose ngaha mu kiyunguyungu bavuze ngo dufate mu mugongo nafashe muganaje nagize ibibazo byo mu maboko nkumva mu maboko umenga niho ahubwo haje umuriro cyane ndanarekura mu mugongo nguma numva mu maboko umenga hari ibintu biriko binjya binshikura mu nyuma ndasubira ndafata mu mugongo rero numva mu mugongo bundunama kare sinunama mu mugongo unama kandi turabe ayaya amashi menshi ku Mana yacu je naguma niyumvira ngo namasezariyene ngo nibikorwa byinshi nkora kumbe ari ikintu kiri mu mugongo rero ndashima Imana yo mu ijuru yumve ko ndayishimiye ko yankijije kandi ejo naragize ibitero byo mu matwi nkumva mu matwi umenga haravuga ibintu mu ijoro ibintu by'iminzerere myinshi cyane no nganshitse ngaha numvise imisonga mu matwi no ndashimiye Imana ko iyo misonga yo mu matwi yaheze ubu numva ameze neza numva mu nda ameze neza Imana yumve ko ndayishimiye Imana ibahezagire amen amashi menshi ku Mana Yesu nashimye amen je nanje nagomba gushimira Imana kuwa gatatu naragiye gusenga nyene pastor avuga mufate mu nda no mu mutwe je nafashe mu nda nyene numva hagisesemwe nyinshi mu kanwa nyene numva umengo novomisa ariko vyaranze heze umwanya ndicara niho nasubiye guhaguruka numva vya bintu biraheze hama ejo naje muri burakeye nyene nari naje numva ntameze neza mu gutwi nyene naguma numva ibintu nyene bizibira mu matwi nyene vya cyane nyene ndiko ndasenga ndavuga ati Imana nkiza runo runtu nyene duhejeje gusenga twarahejeje turataha ariko natashe vya bintu bidaheze mugabo mu gitondo mbyubutse numvirije numva vya bintu ntavyo mfise ariko ndashima Imana ko yankijije amen amashi ku Mana Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi haleluya nanje Imana yankijije mugabo umutima umumbwira ati guma mu ntebe ntuje gushima Imana ariko biranse yuko nguma nicaye hajya Imana mu mutima guma numva Imana imbarira ati we hari ibintu byinshi nagiye ndagukorera ariko nturashima Imana je naje mfise ububabare cyane mu nda nicaye hajya batanguye gusenga cyane numva ikintu kiko kiraduza isesemwe cyane ntangura gutapika mugabo bahejeje gusenga bavuga ngo tuze dushima Imana je biranka ko mpaguruka mu mutima biranka ati nzoshima Imana uyundi munsi ariko byanse yuko no guma hajya cyangwa ateka amaguruke nshima Imana je maze gutapika nakiye numva ikintu menga kiduze ngaha nk'umusonga kiracumita muye mu mbavu ariko bahejeje bakavuga ati amen wamenga ni ikintu kinduhuye ku mutima gituma ibyari mu nda byose bivayo haleluya nimumva Imana ko ndayishima amashi menshi ku Mana yacu kandi ikindi nshima Imana je twari dufise data wacu yaragwaye agwarira ngaho kuri Tanganyika keya rero nkama misi yose ntwara umutwaro imbere y'abakozi b'Imana mugabo uwo mutwaro uko ndawutwara sinibuka gushima Imana ko yamukijije yaragwaye agwara amezi 2 n'inusu araja muri koma ukwezi n'inusu abo bari baryamanye bose imivyimba 10 yose irapfa asigara ari wenyene mugabo rero uyu munsi Imana mu mutima yagumye imbwira ati we ko twagukoreye ibikomeye tukakugarukanira data wanyu kutaza gushima bimeze gute rero yari umuntu yari yafashwe na paralize ntiyavuga ejo rero niho na telefone mama dogo mvuye muri burakeye ngaha cyo namubwira ati pam dogo nubu ntaravuga acambwira ati yo Imana ishiwe pam dogo wawe aravuga ati ngenda muguye kuri telefone yavuye mu bitaro mu kwezi kwa kabiri gushika ni isaha yaramaze ayo mezi yose atavuga mu kwa kabiri kuyundi mwaka ikintu cyose wamubaze yakoresha ikaramu muguko naza ngaha niko naza n'umutwaro kugira ngo Imana izomuhe kuvuga ejo bacu baramumpa kuri telefone turavugana numvise umenga sinovyigumizamwe Imana irambutse amahoro abumvise gushima kwanje Imana ibaheza amen Ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen magazenga nshima Imana jewe naje mu gitondo mfise umusonga
njye nandikiye jide ndamubwira ati jide mfasha gusenga si umusonga undembeje yaranyishuye ati wagufashe gute nanje nari ndembye sinasukunda mw'ishoro ariko pasiteri yavuze dufate ngaha numva ndakize ndavuga ati Imana nimuraheza ingo ntacyo ko waje icyubahiro ko nkize ndavuga ati noga Mana mpaguruke gushima ariko nabonye mwene data nazanye ngaha yarakwijindwi ataza ku kazi ndamaza none mama buku kutaza ku kazi arabwira ati jemerewe nabi ngo ayikunuku nagiye kwa muganga hose byase ko nkira ndamubara ati uraza nkujane kwa muganga je ndazuzukiza ndamubwira tuzoze ejo vendredi pastor azakira gusengera ejo pastor avuga yuko byakwiye bakize adashobora kwakira ati muteye mwizeye mwakize ndamaza amabukuru wakize arambwira ati ubu nukwina icari ngaha cavuyeho ati nukuri nakize wakoze kuba wanzanye kwa muganga none ntashenkire none agiye mbona hagurutse avuze ko byose byarangiye Hallelujah. ndavuga ati Imana habwa icubahiro amashimeshe ku Mana yacu kuko iyo ujyanye umuntu kwa muganga agataha akize urumva wishimye umva ushimiye Imana ndaziga ari ku bitaro kandi rero narifise mwene wacu afise umwana agwaye je sinaho nitwa telefone ndi mu ngoro y'Imana ariko yagumya ndondera mbona amaperi ndavuga ati noga Mana umwana yagize ikibazo yapfuye tijengera nsohoke kwitaba ngiye kwitaba hajya hanze ngiye numva avuga ati anje ushimira Imana umwana yakize Hallelujah. numvise no kuri no shima Imana Amen. pasiteri Imana ikongera amavuta Amen. izoguherezo bwiza Amen. Amashimeshe kuri Yesu. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Kugira mve hariya nagwanya urugamba rukomeye ndababwiye. Ubwo babasha buriyica. Mwari mubizi. Ubwoba ni bubi. Kandi ubwoba buzana muri satani. Nanje gushima Imana ibintu Imana imaze iminsi nkorera. Kuva ntangoye gusengera ngaha byinshi nabibabwiye. Benshi ndazi ko mwabyumvise bari ngaha. Ariko ubu rero nagenda babwira n'agasigarira kamvuyemo mu izina rya Yesu. Umukoma amashi cyane gose. Amashikuma. Je nafise ibitero kandi byinshi mpereye ahomba kumburengira ntaje ngaha muri burakeye je nahora nirirwa nabi ariko samedi na dimanche ntibinkundira kubera umwanya wo gutonda wo kuza gusenga niwo mwanya ntondera ku kazi je nkacinja kuri Zoom nkasenga hari tangaza pasiteri akorera ngaha aye amazi amavuta bikancika hageze ko uwo mugigwa uba je ndiko ndabira nkavuga je ntarukireyo gute pfume ngenda nsige hamace ngaruka ubureyo Imana irampaye igitangaza aravuza amavuta abantu bari kumwe ndabahungabanije ndavuga ati aha je ngire ngende biranka mfite igitero cy'umupfumu je ansiga imiti ngo asize mama ngo umuti nguvura ngo mikoshi kumbure ngira yarana yinsizeko ndabwira ati je ndagiye bambwira genda biranka buryaye n'Imana itamurongora araza kuyampa kweri ndavuga ati sinzi reka ngende rero nanje gushima Imana ubwa mbere je narakize umeze neza pasiteri tu muri burakeye kuya kunavuga ngo duhamagare ngo Yesu uko ndamuhamagara niko numva imbaraga ziko ziragenda ntera nagiye ntera natemvye ariko hari abantu nsanga basamye amazi arankora ibitangaza muri burakeye je sura kuba ahantu ntafise amazi aheza agiye mu kuryama ndayamija ku matara ndyamye inzu yose nkayamija kugira numve ko ndosa amahoro ikete nanditse nutubuye basengeye je ndabiryama ku mutwe ndabise ibitero bya burya bukoko bugukozeko ucu aho ukoze hose ugize buce umubabara bwari buhari ariko kaje nkagashira ko amazi asanzwe ntikagenda muganga nshize ko amazi aheza gaca mu kinogo kakiruka kinogo usanga gitwara amazi ndashima Imana pastor nagenda basabe umuntu tuvuta mu ntoki iyo miti yansizeko imveko mu izina rya Yesu. Haleluya 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 kandi hajya ko yizeye byabaye tegakira yewe byabaye